Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha kaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igutohoreza amakuru hama ikayagushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero kubandanya ubana natwe n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru zose kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibibatohoreza hama ikabibashikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye, hama nawe nyene bikagushikako ku gihe kandi mu ba mbere. Ngaha kuri ino mboneshakure tukugezako amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'indero, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bigiye bitandukanye biba biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu cacu c'Uburundi. Igitoro cabonetse i Makamba ariko ingendeshwa idakwije ibisabwa ihashitse ica ifatwa. Kuva kuri uwa 28 Mukakaro 2023 igitoro co mu bwoko bwa essence kirahari ku murwa mukuru w'intara ya Makamba, ariko nyene ingorane abafise ivyo vyuma bariko barahura nayo nuko iyishitse kuri sitasiyo ica ifatwa mu gihe basanze idafise ivyangombwa bikwiye. Narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye y'ukuntu vyifashe aho i Makamba, nunyemerere nkugezeko ino nkuru ivuga ko hariko haribonekeza umurindi udasanzwe w'iduzwa ry'ibiciro mu gihugu c'Uburundi nyene. Ku wa kane uheze Sosumo yatangaje ko ikiro c'isukari kivuye ku mafaranga y'amarundi 2500 none kigiye ku mafaranga y'amarundi 3300. Ni ukuvuga ko hongeweko 800 ku kiro kimwe gusa, bisigura ko kidugijwe ku rugero rwa 32%. Ejo haheze Buseko yatangaje ko umufuko w'isima eri 32,5 uvuye ku bihumbi 28,500 mu mafaranga y'amarundi none ugiye ku bihumbi 38 mu mafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga ko bongeye ko ibihumbi 9,500 ku mufuko, udugijwe ku rugero rwa 33%. Umufuko w'isima eri 42,5 uvuye ku bihumbi 34 mu mafaranga y'amarundi none ugiye ku bihumbi 48 by'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga ko bongeye ko ibihumbi 14 by'amafaranga y'amarundi ku mufuko, udugijwe ku rugero rwa 41%. Mu ndwi yahera leta yaradugije igiciro c'igitoro n'ico kwiyunguruza. Imbere yaho gato leta yari yadugije ibiciro vy'impapuro zitandukanye zitangwa n'inzego za leta. Mu ndwi iheze kandi OBR yaradugije ibiciro vy'ibanza mu masoko amwamwe ku rugero rushobora gushika kuri 300%. Kuva igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi 2023 leta yaradugije amakori n'amatagisi ku bintu bitari bike kandi ivuga ko n'ubu itarakwiza amafaranga ikeneye. Hari vyinshi bizobandanya kuduzwa. Hagati aho imishahara iracari yayindi, umusiti haracahembwa ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi ku kwezi, ni ukuvuga umufuko umwe w'isima ku kwezi. Uyu murindi mwabantu mwe urateye ubwoba. Nayo kandi mbandanije na ya nkuru nari nkugejeko mu ntango zano makuru nuko igitoro cabonetse i Makamba ariko ingendeshwa idakwije ibisabwa ihashitse ica ifatwa. Kuva kuri uwa 28 Mukakaro 2023 igitoro co mu bwoko bwa essence kirahari ku murwa mukuru w'intara ya Makamba, ariko rero kuva mu gatondo ko kuri uw'Imana igenekerezo rya 30 Mukakaro sitasiyo y'aho bita kwa Salumu Hamedi iriko iratanga igitoro, aho naho akaba ata modoka zine zishobora kuboneka ku murongo kuko kuva ejo bararonse no mu gitondo c'uwu munsi bakaba bariko bararonka. Akabirya rero nuko ata moto canke imodoka yihenda ngo yegere kuri sitasiyo itagira ivyangombwa arivyo permis de conduire ku mushoferi, carte rose ndetse na assurance ku ngendeshwa. Iyo ngingo ikaba yapfundikiwe mu nama y'umutekano ko ata moto bazosubira kwirukako
mw'ibarabara. Ubu ni ukuzitegerera aho banyweshereza ibitoro nk'uko twabimenyeshejwe n'abajejwe umutekano, ngo bizogabanya akajagari binatume bijukira cane kurondera impapuro zisabwa ku bikoresho vyunguruza abantu. Nayo mu yariko aravurwa mu gisata c'imyidagaduro nuko Francis Destin Ndereyimana ariwe yaraye atahukanye ihiganwa Primusic 2023. Mu gice ca nyuma c'ihiganwa Primusic 2023 cariko kibera muri province Gitega, Francis Destin Ndereyimana avuka i Karusi niwe yatahanye ikibanza ca mbere, akaba yaregukanye ibahasha ry'imiliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi. Abamukurikiye nguko uko baronkejwe ubushimwe. Uwa kabiri ni Shufane Niyigema yatahukanye imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Uwugira gatatu ni Eloi Espoir Ndayisaba yaronse imiliyoni 5. Batatu ba nyuma nabo baronkejwe umuriyoni umwe, nabo ni aba bakurikira: uwa kane ni Naso Uwitonze, uwa gatanu ni Chance Manirambona, uwa gatandatu ni Sara Igirubuntu. Nayo kandi bati uwanyoye niwe anywa, icupa rimwe ritera inyota, menya igituma urukanywa rutera inyota. Turi ku mwaramo, abatari bake mu bakunzi b'urukanywa niko karyo keza baba baronse ko kurusoma bakanarusogongera. Ariko rero ku batari bake umusa wa mbere uhamagara uwa kabiri, ukwigerera bikababana ikinani. Hari n'imvugo zikunze gukoreshwa ngo uwanyoye niwe anywa canke ngo icupa rimwe ritera inyota. Si ivyo gusa, uwaraye arubabaje avyukana inyota n'agasibe. Muti none bigenda gute ngo umuntu anyoterwe kandi ariko aranywa? Hari umwanditsi yabidutohoreje. Iyo umuntu ariko arasoma urukanywa rwambiye canke rurimwo isukari nyinshi, hari inkaburamubiri yitwa vasopressine ikorerwa mu bwonko igakorera ku mafyigo. Ano hasanzwe hafise igikorwa co kuyungurura amaraso, akagabanya ivyunyunyu iyo vyabaye umusesekara canke agakuramwo ubumara bumwe bumwe. Iyo rero ubumara bw'inzoga bugwiriye mu maraso, ya nkaburamubiri ica itegeka amafyigo kubusohora. Buno nabwo busohokana n'amazi mu mukoyo, kandi aho nyene umuntu akaguma asoma asubira. Uko umuntu aja ku gasozi rero niko amazi ari mu mubiri agabanuka. Iyo yagabanutse ku rugero runini, umubiri uraheza ukaja kuvoma mu bindi bihimba vy'umubiri bitandukanye. Ni hamwe iyo umuntu yababaje agacupa bishika akavyuka amenetse umutwe, akavuga ko afise agasibe. Ni ikimenyetso c'ugukeha kw'amazi mu mubiri. Abahinga bakaba basigura ko umubiri uba wakeneye amazi gushika naho wikora no kuyari mu bwonko. Kurya kumeneka umutwe rero biba vyavuye ko ubwonko nabwo bwabuze amazi akwiye. Ese wewe wejeje kumviriza iyi nkuru uhava wibuka kwigerera canke ivyo ntibituraba? Dutwandikire unyuriye munsi y'ino video. Nayo mu yariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko muri Tanzania ibikorwa vyo kunguruza abantu n'amapikipiki hamwe na bajaji vyahagaze kuri uwu munsi w'Imana mu ntara ya Katavi. Imvo ni ubukene bw'igitoro co mu bwoko bwa essence na mazutu ku bituro kidandarizwako. Ivyo vyagize ingaruka ku bunguruza abantu bataronse ivyo bashira imiryango. Vyandikwa n'ikinyamakuru Mwananchi. Abavuganye n'ico kinyamakuru bamenyesheje ko iminsi irenga ine iheze biruko. Turibaza aho ikibazo kiri. Ngira ni ingorane hagati ya leta n'abadandaza igitoro. Twebwe tugikoresha nitwe tuhasinzikariye. Ico dusaba leta nuko yotorera umuti iki kibazo nk'icihutirwa. Uwugendesha imodoka yiwe niko yavuze. John Shija agendesha bajaji yavuze ko amaze hafi iminsi 2 atembera igisagara ca Mpanda, ariko ku bituro vyose nta nima rya essence canke mazutu yahasanga. Ati twirirwa tugitondeye kandi bosi ashaka ibihumbi 20 ku mugoroba. Tugira amadeni menshi kuko ntidukwiza ayo duha bosi ku munsi. Yibaza uko bagiye kubaho n'umuryango mu gihe ibikorwa vyose vyahagaze bigatuma n'ibintu bizimba.
nayo umukuru w'ishirahamwe Madema asanzwe afise igituro c'ahitwa Mwanone aremeza ko ubwo bukene bw'igitoro buhari. Ernest Madema akaba avuga ko vyatumye aca asaba igitoro mu bubiko bwa leta, aho yemeza ko vyavuye ku bagikenera babaye benshi, ariko kandi yizeza ko ingorane igiye guhera kuko bamaze kukironka mu bubiko bwa leta. Ikibazo ngo cari cabereye i Dar es Salaam. Ubwo bukene bw'igitoro ngo bwatumye kwiyunguruza bizimba, aho kw'ipikipiki canke bajaji vyavuye ku mafaranga 1000 bija ku mafaranga 3000 y'amashiringi. Abandi bahisemwo kugumiza ivyuma vyabo muhira, ibituma biyunguruza bahagirira ingorane.